amahoro y'Imana bane namwe numujije umuzira nkende mujije agira kunziga umutikora inyuma Se Gihembe ntore urumva abahungu badragane bamwe babahenda ngo barabakunda kugira babasambanye babashurashuze ariko jewe ndakubwiye ko nje gusaba irembo nababwiye iboka ni suravya icyatumye ndabivuga cameraman nawe hano ego sha kandi ebana uhagire zoom hari ukuntu ziraduga hagera rwo umuyigira uku naho bitandukanye ntaje inkoko iri kirasura kugira ironke ivyuye urumva iyi ni suravya kubera ngaha hari amatengatwa mu Kirundi yitwa mavya no musaba javale usanga ngo wakuze gucarongora Yesu wenyene mu gihe gitito cya bibiri bavuga ko yaramaze imyaka 33 nta mugore yarafise yataha kwa sena nyine yakira indaro gusa sibabazi tuzaniye no ngaha yavuze muri bibiri ngo Yesu yagiye kumaraya none baza utembe muri bibiri gute umuntu wese afite uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe leta irubahiriza ubwigenge bw'umuntu bwo kuja mu idini ashaka bwo kwiyumvira no gukurikiza umutima wiwe ribo bokoshanje undukizehe kubandwa ndagutera historique mutazi nukuri kw'Imana nambare ibintu vya mbere bingora sinzi gutongotsa mugako bisaba byo urabizi moya mbiri bisanzwe no gusaba timpa kwanze uyu munsi reka uyu ari wantangurira kugira introduction so bakunzi ba ACTV no mushi tukuba tubatakariza umwanya byonyene kandi yagise iby'urukundo gusa uzugira ibigara by'urukundo je ndabizi ko kandi kufise n'urukundo rwinshi nshaka gutuma nakuronde kugira tukane ukunda cyane ndabizi vraiment ko nkunda bamwe bimbwiye kenshi uyu munsi nshaka kubimbwira kuri kamera ntera imitoma binyereke ko nkunda rero wamubimbwira inbox binyereke n'abakunzi ba STV babone ko amfiri kandi ndagutera historique mutazi nukuri kw'Imana nambare ibintu vya mbere bingora sinzi gutongotsa mugako bisaba byo urabizi moya mbiri bisanzwe no gusaba timpa meguvuga ati umfurazi impamvu uje gutongoza atavyonzi bon juste no bikora mugabo oui Ego rindira we Gihembe ingo nawe ndagusavye ngo tubwire nawe ngene utongoza ufite ngo ndamubwira ingere je ntazi gutongoza urazi impamvu ufite abakobwa twibwirire shawo wohora utongoza banjura mutse abakunzi ba STV nandi muri emission urimo amahoro y'Imana bane namwe numujije umuzira nkende mujije agira kunziga umutikora inyuma Se Gihembe ntore ni boka yitwa mu Kirundi yitwa suravya boka mu Kirundi yitwa tugereza kukiduza je ndo murundi umutima nje tuma nkorera ku mwanya mwe barundi ngo barundi ngura bazi ngo bwiye saa 5 ngo saa 6 mugo murundi umutima mubwiye saa 5 za saa 5 nitwebwe rero babandi boka mu Kirundi yitwa kubona abakobwa mutakigendana imishatsi y'abantu bapfuye urumva imishatsi ni abantu bapfuye yavuye nari burazi ko bibera abakobwa Se Gihembe basi ugera mari imiti yo kunkorera ku mugore we vyakunaniye no kuntera imitoma indire nako ndambwira yuko wafite urumva abakobwa ingorane yanyu mukunda ubujambo bworoshe nanje rero nta majambo yoroshe nshobora kuvuga ndraga wewe basi uyu vyamunaniye kumbwira ko nkunda kandi n'uyu urabizi ko nkunda n'uyu arankunda abakunzi ba nta mukobwa yisabira ngo bamutereti mugabo kandi ndabishi bamureshe ariko uko biri kose wabuze umurangahezi wabo ko nagize Imana se mavumba akabikora tugahura uraraba umukobwa unkore mucanze urya hariho nakabeho niho arawukanyira umuntu nanje nzakugira umugore none umviza ndakubaza uri kurandesha canke uri kurandraga gari wo kuresha no kudraga urumva abahungu badragane bamwe babahenda ngo barabakunda kugira babasambanye babashurashuze ariko jewe ndakubwiye ko nje gusaba irembo nje gusaba inka nije ndaziza aba bajya nabo bavuga ngo tuje gusaba inka ngo tuje kugira iki kigereranyo kubera muri kahise ku Burundi inka ni igitungwa cyubashwe n'umugeni yagereranywa n'inka nyana nyana rero jewe ntavyo nzi ingene bagira mugabo we nani mugabo kumukwira kubera yimirije kurongora ntaguhende ntawo muguhenda ngo reka basi manzi ndabapresente sivyo muye mufise amajambo menshi mwanavuze ntarana bapresente
apana amajambo mufise ivyo muvuga amajambo ntakamara bamazi dufise ivyo tuvuga vyinshi ivyo dushikiriza abakunzi Okay, rero imbere yuko muvuga reka manze ndabapresente abakunzi ba STV reka negere ngaho imbere kwanje Okay abana buri umutumbu ntubushiremo ndakuramure babita kuramura ndakura urumva ndi kumwe na Semavumba n'uyu gusa umwana yimirije kuvyara azoba yitwa Se Gihembe na Semavumba erega ndabitiranye okay ndi kumwe na uyu mubona winda oya bayita gute uyu mubona afise urudaruda uyu muhungu yariye neza uyu muhungu acenye kubera amahera yiwe yariye none nkaho ugasanga unganuko nta ni miliyoni ijana ufise jewe basi mbonye naho no guya ngo ndakenye naho ganta amahera narariye ngaha mu restaurant agisahani akomandaka Okay uyu rero ni Se Gihembe uyu nawe ni ndabasavye mutekereze meze ngo ntabanga mvise we alarifise uyu gengo nibanga uyu twajanye mu restaurant tumenyereye tugiye mu restaurant aho nibindi rero mugomba mubivuge ahubwo ndabihevye no kuba presenter nibindi byose mugomba mubivuge mbwirasha mumenera kabanga isani y'agashiri gakwiye iraza iheze mugano ushobora kugira ingana ko uzafise amafaranga navyo bigutunze mugabo urarenze none wowe ubona atari arega vyibusho kubera ajye ndabi kugira kagari kundusha nariye menshi mugabo apana vyinshi none ubona tungana nawe ufite ibiro bingahe 76 nenda gusumya ibiro 20 na je njana na bine yumva yamyambwira ngo yarigeze guserukira Burundi mu makungu ngo mu higano cyo kurya oya byagenze gute nagiye mu by'ibidukikije uya nco tumuranda kwitaho kuba nawe uri mu bidukikije je ndi mu bibakikije nawe uravyemera bizi ko nuri indege mugo uyu afise passport nabwirese ngaha amapizza uyu mwe passport acha yitwaza corona nenda kubaza we byagenze gute ngunganuko niko wavutse kwa niwo bimba wavuka unganuko umuvyeyi yombyara gute byagenze ntazogira umuntu numwe azokubwira ngo ngusa n'umwana wawe umwana ni wabasa nawe aragerageza gusa nase mgawe nk'ubuje umwana wanje ntitwoza kandi Jefferson ubwanwa atabufise abashaka gusa je nshaka kunsigurira ingene wanganyuko vremega urarenze abaganga bizi imirire vy'ingaburo nibo kumbura ashaka kuvuga tujya muhungu yariye nabi kubera ndabizi umfete hari abantu usanga tutigeze turonka ivyo tujya mu bwana iyo tubibonye rero tukabyana umunoho sovye wa nabi no kuvuga wewe wajyanye umunoho gushika naho byiburuka isahani zibiri ukamvuza muri restaurant n'isahani zibiri kujya no guhaga benda kubaza reka nibari kujya no guhaga oya wewe none kwera kinyoye inzoga ari muri gihurekwa wachagiye sinenze kugutana Idris tubwire sha byagenze gute mbwira byagenze gute ndabivuge hadari oya ndakubikira oya ngo mumenera ibanga Se Gihembe unagashaka ko ari wewe kugikora mbe kubera kwanza kweri kwikuye ko hadadi jewe yahora yitwa hadadi jewe abavyeyi banje banyise ninteretse Napoleon papa wanje urumva banyise Napoleon izina ry'umuntu atanguje igisoda cayicwa n'umusoda urumva basoda bakingwera umutekano muguru urumva hariho wabaye umwicanyica papa iryo zina nyene numva menga ndiri imbere mugaje umwana wanje ndashaka mbese Gihembe ni ryavuye nagenda buhoro wa mukobwa we okay reka nekereze mbwira mwaje mu mutinya nkakenshi mu kwezi yo basha ndabasavye mu mbabarire nsigurira hasi Se Gihembe ngeze mu gatandatu umwigisha twishe twa kazobagerayo kazobagerayo je ko amwishure nkino muri primaire nabitora nawa mu bantu ba mbere cha tugira ishene byo muri konkuru kuyanzona beza nyuma yanje cha bija ko bisaba konja ku rudome cha baye ntwashaki hama Se Gihembe naryo none ko kunyarutse none wewe kucushira ko point basi nyereka kuri kurabandanya basi nongira heza ningoga koga bunga nuko ngakwizingira ko wasigara mureke kuntera amasa ariko usanga ari ugitangura dirwe reka zabwiye ati ngumva ko ngo nigire ngo mawara telefone
biramaze gushika wa mukobwa akubwira ati mva yego ariruka anzi kuba wamuteye ubwoba nawe nudahejeje moya mbiri nyene moya mbiri urarenze wose moya mbiri turi muri mujwingire hasi munige mfata ku matako yari umunyakirundo mugabo mujwingire nakuvuga izina bamwe yakuvyariye zuramwubaha kwera wari urongo ibinyendaro byose abahungu bavye ibinyendaro mu Burundi ama umugore wa mugenzi wanje bukeye neza bukeye neza nwarongoye abakobwa bose bavyaye ibinyendaro uwo mukobwa twe turi mwishira hamwe y'abagize byabavyaye ibinyendaro tugenda kugirisha rusasa umuvyaye ikinyendaro ibinyendaro burya hajya no kuvuga iki bivangundu umviriza renda babwire sinagaza kubwira mu gatandatu igeze narihindutse mpejeje imanite ngiye mu 8 cana w'umusilamu Sawa umusiramu je navukiye mu bace bagusiramu ni wari usiramuye usiramu heraba yareka Jaka mene oya jonyeretse ndaraba vrema umugani mu Kirundi ngo umuti wo mu kigo ntiwo unywera mukasamira nkoko umuti wo mu kigo ntiba unywera mukasamira nkoko bisiguriye niba shaka kubibona moya mbiri mbega none ndabaza oya jedaza chanitwa al-hadad bisigura forgero mu Gifaransa cyangwa umucuzi Samir amazina nyene y'abitwa baswahaba antu habaye bagenanye n'intumwa y'Imana y'abarabu Imana y'abarabu nagashizeko uriya Muhammad wa mjama mu barabu wamuji wa mu barabu kuko arabari abajibo muri Israel bamujama Yesu bamu bro Yesu bashizewe mwege nukuri nkuko natwe dufise wa mwubaha wacu kiranga basamandari bayina runyonga bayina runyonga je nukuri ndarusho no gutwenga navuga none je murundi nisi izina ry'icaro bushanka y'Igifaransa nongukiki wewe karabizi umwizina so itwande oya nawo mvuga mu izina bazamumenya nazaro jisinimero ziwe yitwa itereteka se witwa gute yari mbwira gibuka kandi nari kubwira yenza ni telefone yanje cameraman none inimero zanje none ncembaroka itereteka yo zina ryawe muganga abantu ngo jinera ni wowe uri umufaransa kubera iki Nicolas Sarkozy yitwa Nicolas Sarkozy uramaze kumva ariko Nicolas Se Gihembe cyane Nicolas Mavumba cyane genda gusabye bazi yasohoye ikirundi rya ya papa wane bamwe bihakana abavyeyi oya tamuvuze uramwihakana okay nawe cumbwira rya papa wawe kandi nawe cumbwira rya papa wawe okay je yitwa ntaho batashitse vara itereteka ntaho batashitse ni jewe rero umujiji muzira nkenda ahishaki intore kubera mvuke bwambara banze ndirira mwisi jewe nuguri nabiteye umuzi ndabakira Karemera wankera guhiga wa Se Gihembe wa muvunyi wa kiganza mu kiganza busa uzyongo akiptu naho ugeza okay vuga nawe twumva Jendi Imana iragaba wanindere wa Simbizi wa Semavumba Savumba ntajugumba yamuhwenyanga wagasho ndabazaje mumbwire ivyo niyo mwabikuye ivyo murundi wese akwiye kubimenya ntabukwiye nguzi imiryango 12 y'Abisirayeli yiwa watayuze yo basha ndarusha no gutwenga basiri kumenya imiryango ngo Bisirayeli ngo Yuda ngo mga Yesu yari umujya atuvugana arakongolera Yesu yari kigaba yari kigaba gute we Yosefu yari umubaji hari namwe wigeze ubona abaza n'umunsi umwe ati yari yerekeje se we mwishani muri menuzeri akaziki uramusa bajavale usanga ngo wakuze gucarongora Yesu wenyene muri rya gitito cya Bibiliya bavuga ko yaramaze imyaka 33 nta mugore yari afise yataha kwa se na nyine yakira indaro gusa kandi mara ya mbere twabimviye muri Bibiliya bisigura yuko mwebwe musoma Bible rero muzi ibintu byinshi byo muri Bible ntimemera ko Yesu yagiye kuraba Maraya ahubwo je sinayinzi yuko mwabiriya bihe bya Yesu n'Imana yazari ziriho sibo bazituzaniye no ngaha bavuze muri Bibiliya ngo Yesu yagiye ngo Yesu yagiye ku Maraya
none baza utemve muri bibiri ndabaza umviriza abaje sivyo numva narushe nka muri ndabiye imara n'ijambo ry'ikirundi gamugabo no mu Giswahili bavuga maraya mana kumva iryo jambo ntigigeze bari kwe muri mu Kirundi bagitwa badandaza mubiri nese turabarundi ninda turusi Kirundi nico tubivuze Se Gihembe avuze ko arabadandaza mubiri nababwiye iboka ni suravya icyatumye ndabivuga cameraman nawe chano ego sha kandi ebana uhagire zoom hari ukuntu ziraduga hagera rero umuyigira uku naho bitandukaniye ntaje inkoko iri kirasura kugira ironke ivyuye urumva iyi ni suravya kubera ngaha hari amatenga atwa mu Kirundi yitwa mavya ni suravya iboka suravya kubera kujya kuntu gumugira nkuko iboka yagufasha ino rero amanyamahanga azoza kubihindura nico gituma none nawe uravyemeza ni suravya nyene unubona urambaye iboka gira turara ngiyi nganda yigize eka nuko inamba y'isuravya igiboka si Kirundi Nene kugenda ngo ndabasavye duhezi nico gituma no munsi umuzungu umuhaye chance arashobora kukubwira gukina igiki kubera wabo nta vyansi bafise ngabo biravye ni pantaro erega zavuye iwabo twatwiyambarira imbega mbega ni gwaje imbega arayiziwe imbega amashati mu mbega imbega nyene we yambare kubera abarundi twara abantu bamwe umubonye vuga tujya umuntu arakomeye agatuntu tugeza gutwerekana cyo gutuma nkanje je ndi umwambarangwe intore nitwe intore Se Gihembe ni sokuruza wanje intore ndi umugesera jewe wo mu Kirundi umugesera urumubo je ndi umugesera urumubo nawe n'umugesera nene bugenda babaze mwebwe nta kintu mufana dupfana ubuntu ega twigenga ubuntu none ko ingorane y'ubu nico gituma imbere abazungu igihe baciye barushanwa amazuru bo bakakubwira ngo uri umututsi ngujya n'umuhutu nico n'igitumu ikimenyamenye no munsi gituma ubona abatwa basubijwe inyuma cyane ni kubera abatwa bari abantu b'abafundi des ingénieurs aba pro none so babumba inkono uno munsi abatwa murabagaya mugakoresha isahani ngo namadisi ngo zimwe zimeneka zo mu bushira barabumba neza ko yari zijya nkono n'amasafuriya ini bone guvera hejuru kwatakoze kuri wewe oya reka basi nkore no kuri wewe ntimubife ndabitwomosha mu Rwanda ega nitwa na gipara naho ni gipara jewe none uvyagize gute nguteye ko mushaje kandi urakubereye kwimosha ndabizi ko wanshimye urya uwo muntu wamushimye ntacu utavuga kuri we kwimosha n'igitutsi kera umuntu umubwiye ngo urakimosha bamubwiye ngo urakabura bawe urakabura bawe kubera twimosha iyo twabuze umuntu none ico Kirundi mwe mwagikuye turabarundi twagikuye wewe oya reka nigarukire kuyu muntu jewe umviriza banza uhore kwanza manze mvuga je ntabari mbwira ingene wihebeye gukora ama content ibi shegu gusa gisegu ratse gisigura abarononye igisegu igihweba n'ibintu bashwe kozuwe ngo bishegu mu okay aba bazungu baje baragerageje gufata imico n'akaranga byo Burundi bashaka kubivuga nk'ibintu bibi kuburyo ikintu cyose uvuze menga ntikivugwa bacita ngo gishegu mukabe igishegu ni giki rero n'abantu bari bafite uruhara runini mu mugirwa wo kubandwa watiwe ajya amajambo wewe uvuga umuntu yabatijwe aca mu mukiriso tuvuga n'amajambo abaho kubera ajya amajambo kera yaravugwa kujya kuntu ukurikije nta bantu bafatana ku nguvu nta bushurashuzi bwabo igishegu ni ekivara ujya muntu yiganye ijya migenzo y'Abisirayeli yo kubatizwa iyo umuntu yiganye Abisirayeli kubatizwa yitwa umukiriso kintu tazi kuri je ndasavye umanzi unwe wowe uranyotewe winwa ikintu rero tazi kuri je umuntu yiganye Abayisirayeli kubatizwa bacamwita ngo n'umukiriso rero iwacu umuntu yamaze kwatirwa mu ibanga ryo kubandwa yaca yitwa igishegu igishegu kingana n'umukiriso muri bajya bafashe ingendo bijya bijambo oya reka basinda umviriza je cyangwa urabandwa jewe ndasenga sengera mu bakatolika mu baroma ugenda gukurikirana imico n'imigenzo y'abaromani hari imico n'imigenzo y'abarundi n'imico n'imigenzo y'abarundi yo ni ibintu byo kubandwa mugabo byaravuyeho ubu nibigihari 1930 muri 1930 igihumbi kimwe n'amajana 30
yeka lindi mwe ndumva murazi histoire yose y'Uburundi reka ubu unye yashabaye ko baranyigisha ibintu byinshi ntarindi kubandwa cameraman Nibwirizwa shingiro ry'u Burundi ingingo ya mbere yibwirizwa shingiro ivuga gute nginga Uburundi ni republika imwe rudende yishikizana itegamiye idini na rimwe ishingiye ku ntwaro rusange yubahiriza ubudasa kuvyerekeye amoko n'amadini soma basomere mu gifaransa none bisiguriye iki bisigura ko je nemerewe kubandwa nawe nibi uja mwabo baromani muganda gusiguriye ukumva wose je nta muntu yumvuga ngo nagiye kubandwa oya mu gifaransa bavuga ngo le Burundi est une république indépendante souveraine laïque démocratique unitaire respectant la diversité ethnique et religieuse nukuvuga umurundi wese aremerewe kuja mu idini yifuza Burundi imana aha rero hamwe twari twogira amatora ingingo ya 4 urayibona abene gihugu nibo bategereza kwemeza ko intwaro ya cyami n'amategeko yigenga igarukana biciye mu matora umugambo wari wose uharanira kugarukana intwaro ya cyami udakoresha igikenye urasa uburenganzira bwo gukora nta rero ni hamwe no kubwira ni abarundi nibo bategereza no kwemera kubera twe turira yike intwaro ya cyami ije n'umunsi mukuru w'umuganuro ucuze kubera umunsi mukuru w'umuganuro ya nububaho ya munsi mukuru wari urenze kweri mukuru wadushira hamwe abarundi twe mu ntangamarara abarundi twese tuzirikane ivyo dutegerejwe imbere y'Imana manake Imana ni iri imbere kandi iyi ni Imana y'abarundi iri ni bwizwa shingiro y'abarundi apana y'abaromani igitabo cubashwe gusumba amategeko yose iki gitabo kirubashwe kurusha amategeko yose none burya amabwirizwa yose ari ngaho burya mwe muragendera mwebwe mwe muragendera ivyo tutagendera ubonye turi libre no musi turi free twidegenza ikana musingi wa 30 byose bira 31 ivuga iti 8 nawe uri kurazitsanzura nubwo 31 ninga gute umuntu wese arafite uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe leta irubahiriza ubwigenge bw'umuntu bwo kuja mu idini ashaka bwo kwiyumvira no gukurikiza umutima wiwe ribobokoshanje undukizehe kubandwa moya ari amateka twari igihugu ibwirizwa shingiro rinde kurira ibintu ninde wo kubimbuza kandi ari biki kuja mu idini yagiziki urabizi ko nabaje ngurube ati none gahiga ngurube ko amategeko none burya kuvuga ivy'amadini kandi nzi yuko wowe udasenga wowe ndabandwa urabanda gusenga by'abaji nabo batipe baje bazanye amanu twe turabanda batuzanira imico y'abantu batuzanira abatipe babo mugabo uburundi ndabukundira byose buravyakira kuna probleme none ko wavuze yuko oya wavuze ndanyote wewe nzanira inumwe kwe umviriza wowe wavuze yuko ibintu vyo kubandwa vyakuwe ngira n'abazungu igihe baza 1930 igihe baza mu Burundi mukaba mutubwiye yuko ubu namwe mubandigwa hehe no abazungu cyari igihugu cyabo kugira baze gutanga amategeko ngaha erega nico gituma umugano wa Rudoviko gwa Gasore yaduharaniye inkuru intayo yo kwikukira kugira dukora ibyo dushaka twagiye kwikukira hariho imico yacu bamaze gutoba nawe wiyumvire nk'akarorero wavuze ngo umukatolika kuri Noheli muricara makoko mukanigagura twe twicariye ngahe imandwa za kibanda za kiranga ntimuturaba imandwa ngaho kumara yide abasiramu bapigagura amapira bakikinyira ntibaduha ngo umunsi mukuru ababandwa nabo umuganuro umurundi wese yarajya wari umunsi mukuru dushira hamwe bigero babigize kugira badutandukanye nico tuma usanga bakwita umuhutu je banyita umututsi uya umutwa atubwira iki mbwa nkaho usanga utazi n'umuryango wawe mukagenda no mu kwidondora kwanje nakubwira nti genda umujiki muzira nkende nanje ndumunyoni we none umunyoni wa muryango n'ijambe ndawumvise w'umunyoni je ndumunyoni urumuki je ntavyo ndamenya kwe bakunzi ba STV igano garukiye ngama waje dukurikira igano kigarukiye ngaha ntidushobora kuvugana n'umuntu atari umurundi w'umutima atazi n'umuryango wiwe murakoze bakunzi ba STV reka